Bakunzi ba radio ijwi ry'urwaruka mudukurikirana muciye kuri radio no ku rubuga rwa YouTube ijwi ry'urwaruka TV turabaramukije kaze mu kiganiro c'ibivugwa ahiwacu aho tugiye kubabwira byinshi bijanye n'uruganda rwa AJENITEKAS company. Kuri mikro muri kumwe na Irankunda Ado Desire Kaze. Uruganda AJENITEKAS ruri ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke muri komine Rugombo zone Cibitoke. N'uruganda ruhingura ibinyobwa hamwe n'ibifungurwa aho twovuga amazi yitwa tefi meza y'akanovera ari mu bitekezo bitandukanye bivanye n'amafaranga ufise mu mufuko. Ikindi nuko muri AJENITEKAS company hari amaji ya tefi twovuga nka ji ya jejembre, umwembe, amabungo, tangawizi, inanasi, eka barahingura kandi ifarini ya kawunga hamwe n'ubuyi bwiza buryoshe kandi butuma umuntu agira amagara meza. Martin Niyonsaba umuyobozi w'urwo ruganda aratubwira byinshi bitandukanye byerekeye uruganda rwa AJENITEKAS. Yego murakoze, nitwa Niyonsaba Martin, abandi umuyobozi yishirahamwe AJENITEKAS biri ngaha mu Cibitoke aha muri komine ya Rugombo. AJENITEKAS naho mubyumva ko menga harimo ikirundi ariko ni izina ry'ishirahamwe yitwa AJENITEKAS. Ariko rero kubera abarundi tukunda ibyoroshe turavuga AJENITEKA ese tukayibagirwa, ariko ntubutaye AJENITEKA ni izina ry'ikirundi kandi rivuga iteka umwami wacu azananye, ariko sivyo na gato twebwe ikirahamwe ryitwa AJENITEKAS. Uruganda AJENITEKAS ni uruganda nk'izindi nganda ariko rufise iforo yago rwo guhingura ibifungurwa. Mu rurimi rw'ikifaransa avuga ati société de transformation agroalimentaire. Rero nk'uko tubizi uruganda rwacu AJENITEKAS rufise amafiliere rukoreramwo. Bwa mbere rurahingura amazi y'akanovera, ayo mazi ari ku isoko ariko aranyobwa kandi ni amazi afise akanovera, uyanyoye wese ndazi ko agoma abaza ati muturangire aho iri shirahamwe riri. Tuvuye ku mazi tukora ubwoko bucika butatu bune bw'amazi. Turakora amazi aza mu icupa ritoya ringana n'imililitiro 600. Turakora ni litiro rimwe n'igice, tugakora na bya bicupa binini tukunze kuyita ama 20 litre. Hama tukaca duhingura n'umutobe w'igiterwa bita tangawizi. Umutobe wa tangawizi nawo uraryoshe kandi uranyobwa cyane ngaha. Tugasubira tukahingura umutobe w'icamwa c'umwembe, nawo nyene uri ku isoko. Tugasubira tugahingura umutobe w'icamwa c'inanasi, inanasi nziza turimira ku mutumba wa Mugwi muri komine Mugwi. Murazi ko ari Mugwi ariyo ya mbere ifite inanasi ziryoshe. Hama tukahingura n'umutobe w'amabungo twisemera neza. Byo byose bihingurwa ngaha muri AJENITEKAS. AJENITEKAS ni ishirahamwe riguma rirondera akanovera k'ibikorwa byawo by'ishirahamwe. Rero twariyumviriye nk'uko ishirahamwe ryitwa AJENITEKAS, turavuga ati reka turondere rero izina ry'ivyo twahinguye byahinguriwe muri AJENITEKAS, tubihereze tubitazira akazina. Kujya kuntu umuvyeyi iyo ariko arabona umwana akora neza ashobora kumutazira akazina k'ubuhizi. Akazina tefi rero ni akazina twacaguye kugira ngo tukite ibi
ibinyobwa byacu byose twahinguye. Nico gituma mubona ko hariho tefi y'amazi ariyo twite tefi water, hariho tefi gingembre. Tefi gingembre ni ya tefi, ni gingembre ni ujya mutobe wa cya gitegwa gingembre, tangawizi abenshi bita tangawizi. Hariho tefi anana, ni kinyobwa c'inanasi. Hariho tefi mango, ni kinyobwa c'umwembe. Ako kazina rero nokita ko ari akazina k'ubuhizi k'ibikorwa biva muri AJENITEKAS. Ibinyobwa vya tefi ubu biramaze gukwirakwizwa mu gihugu nka hose. Kuba yifuza bashobora kuyarangurira no mu gihugu hagati. Turafise ububiko, stoke yacu iri ngaha mu Cibitoki, tukagira n'inzu y'ubudandarizo iri ngaha nyene mu Cibitoki iruhande y'isoko haruguru y'ibarabara. Abari Bujumbura nabo ntitwabibagiwe, twabanje mu Cibitoki mu makomine ya Buganda, makomine ya Rugombo ku mugwa mukuru wa komine, Imugina, Imabayi, Mukinanyana, hose ni mugwi amazi arahari, mukwakwanye muze muyarangure. Hama tukubitiye mu gihugu hagati, turafise amazi yacu aramaze gushika Ingozi, aramaze gushika Imuyinga. Muyinga barayihereza cyane, n'Ingozi barayihereza cyane. Amazi yacu aramaze gushika Igitega ariyo, aramaze gushika mu Ruyigi ariyo, aramaze gushika Imakamba amazi yacu ariyo. Amazi yacu aramaze gushwara igisagara ca Bujumbura, abari ku isoko kwa Siyoni, idepo yacu iri ngaha iruhande yaho imodoka zija hanze ziparikinga, amabisi aparikinga, niho hari amazi ya tefi. Mu Gatumba idepo irahari, uri kurava ku mupaka hafi cyane y'igituro cyo ku mupaka, amazi yacu arahari. Tugiye mu Kinama kuri dorsale hafi ibarabara rya dorsale, twese turaribona, amazi yacu arahari. Mu Kamenge amazi arahari, mu Ruziba, mu Kanyosha, centre ville amazi yacu ari hose. Uwo muyobozi arahamagarira abanyecibitoke eka no mu gihugu cyose kumenya ko ikirezi bambaye ko cera, bijukire amazi meza ya tefi afise akanovera. Wambaye ikirezi ntabona ko cera, kagoma duhamagarire abanyagihugu bose bijukire kunywa amazi asukuye, amazi meza kandi afise akanovera. Rero duhamagarira abakiriya imwe bita ngo tamira wumve, twebwe bishaka mutugeze muhonje, uhonjeje ntasubira inyuma amazi ya tefi. Nibaza ko ivyo turiko turababwira ari ivy'ukuri kandi muzotugerageze mumvirize. Mu kurangiza twabamenyesha ko amazi mwari mumenyereye mu icupa rya AJENITEKAS ko atigeze ahinduka, ahubwo hahindutse izina ryonyene. Ahari handitse AJENITEKAS ubu hakaba hari izina rya tefi.
bakunzi mwariko muradukurikirana turabashimiye ukungene mudahengeshanya kudukurikirana twongera kwibutsa abatarafyonda kuri sabone muhafyonde kugira mwame mushikirizwa ibiganiro bishasha tuba twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire naho butaha mu bindi biganiro vyacu.